sindabizi uko mwiyumva ariko ijambo ry'iweje ryampezagiye bidasanzwe. Ndizera ko mwese mushobora kubivuga, ntimukeneye kubimbarira, ndayibona ku maso yanyu kuko mu maso hanyu huzuye amashimwe n'umunezero. Murazi, ubona mu maso h'umuntu ikintu kiri ku mutima wiwe. Iyo ari ishimwe ry'Imana, nimba riri mu mutima wiwe canke ridahari. Ariko igihe abantu bicaye ariko havugwa ijambo ry'Imana, igihe ijambo ritangajwe, aho rero turabona nimba ryakira kuri bo canke ritakira kuri bo. Ariko murazi, nabihweje neza, nshaka kubabwira, nabonye ko munezererwa mu Mwami, kandi ibyo ni vyiza cane. Sinizera yuko muba mwaje gusa kugira ngo mube hano, ariko ni kugira ngo tugire ikintu dutwara, kandi nzira yuko Imana yaduhaye byinshi ku incuro yo. Amen, niko biri. Turabizi yuko ni irizigirwa, ifise ico ishaka kuduha, kandi n'amajambo y'ubugingo budashira. Nivyo dukeneye, nta kindi kintu na kimwe dukeneye. Dukeneye ijambo ryiwe, kandi ivyo rero biratangaje. Ubu rero ni vyiza cane. Imbere ko dusenga, nashaka gusoma ijambo ry'igiciro ryo mu muhanuzi Yesaya 55. Hariho amajambo y'agaciro cyane yanditswe hano muri Yesaya 55 umurongo wa mbere. Yemwe abafise inyota, nimuze ku mazi, kandi n'udafise amahera nawe naze, nimuze mugure mujye. Nimugure vino n'amata mudatanze amahera canke ibigozi. Iri ni jambo ni gutumigwa by'agaciro Imana ihaye abantu bayo. Gutumigwa, ubutumire, muze mugure. Murazi, iyo washatse kugura agakiza k'Imana ukaguza amafaranga, ariko ibyo ntibishoboka. Nta muntu n'umwe yoshobora kubitangira ikiguzi. Nubwo wotanga amamiliyoni y'amadolari, ntibyoshoboka. Ariko Imana hano ibwiye ubwoko bwayo ngo mwebwe mwese abafise inyota, nimuze ku mazi. Igihe by'ukuri ufise inyota, uranezerwa iyo uhawe ikirahuri c'amaso, amazi akanye, ikinyobwa gikanye, ikirahuri gikanye c'amazi, hanyuma ukakinwa. Hanyuma ubure niyumviriye kuri Isirayeli, aho twashitse i Yeriko. Hashushe cyane muri bisi iyo twari turimwo, turayimanukamwo, hanyuma twese duhabwa ji yikanye, twasubijwemo intege. Rero Imana yo iduha amazi y'ubugingo, kandi icyo ni ikintu cy'agaciro, atari ibintu by'igihe gito gusa, ariko ni ibintu bigumaho. Igihe cyose iduhaye ubutumire, igira ikintu duha. Ahari nashaka kugaruka, nashaka kuvuga yuko yamaze kubiduha, yuko yamaze kutunywesha, yuko yamaze kutugaburira, kandi yamaze kuduha ibyo ishaka kuduha. Ibyo rero nabyumviriye ko tugeza kwiyumvira kuri buri jambo ryose iryo twumvise mwino herezo ni weekend iheze n'iminsi heruka. Ego, igihe tutashe mu rugo, umuntu wese agasura mu kazi kiwe, tugeza kuvyumvirako, tugeza kusubira kuvyumvirako, hanyuma tugacisha ibyo bintu mu mitima yacu. Murazi, ibyo ni vy'Imana twitezeko, yuko dusubira gucisha ayo majambo muri twebwe, tukayumvirako, tukazirikanako, tukatwara mu mitima yacu. None ibyo bintu byose bitumariye iki nimba tubyumviriza, hanyuma tugataha tukaba byose twamaze kubyibagira? Ariko ndibwira yuko Imana yatuvugije mu bushobozi ku buryo bw'uko tudashobora kwibagira ayo majambo yose yiwe y'agaciro. Ntegeza kubabwira, kuri jewe ndashobora gusoma ubutumwa rimwe, kabiri, gatatu, kandi igenda busomye ku nshuro ya kane, n'ubundi nkabona birahambaye, kandi hakaba harimo ibyumviro byinshi bandira kuza by'igiciro n'imigisha myinshi iza. Hanyuma ubwo nyene ugasanga ntushobora kubona ubutunzi iryo jambo ry'Imana ribenyegeje bwose, ariko turashobora kunezerwa yuko Imana irategekanya ku bijyanye n'ibyo dukeneye byacu mw'ino minsi, kandi yaduhaye iryo sezerano. Nibyo
igihe ndabyumviriye ko haheze imyaka kandi yaduhaye iryo sezerano, ubu rero ndashobora kubona nkabona ibyo yasezeranije irabiduha. Imana ni uko imeze, ntikuraho ikiganza cyayo, oya, ahubwo iraduha ibyo yasezeranije. Amen. Ayo ni amajambo y'igiciro hano, kandi yumvire yuko kuno muhingamo nawo irafise ikintu ishaka kuduha cyacu. Mwene data ararushe cyane mu mubiri kubw'ubutumwa bwose yafashe butatu bw'ejo hamwe n'iyo minsi yose, ariko ndasenga Imana kugira ngo ishobore kumuha ubuntu bwiwe. Namwe mutegerezwa kumusengera kuko Imana ishobora guhindura ibintu byose mu kanya gato. Ishobora guha umuntu inkomezi zose, ikamwemerera kuba yongewe inkomezi ngo ayikorere. Iyo niyo Mana yacu. Kandi tumaze gusoma muri Yesaya 55:2, niki gituma mutanga amahera kugura ibitari ibyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, niho muzojya ibyiza, ubugingo bwanyu bunezeregwe ibishashagira ibisosa. 3, mutege amatwi muze kuri jewe munyumve, niho ubugingo bwanyu buzobaho. Nanje nzosezerana namwe isezerano ritazoshira, niryo mbabazi yasezeraniwe ritazobaho yagiriye yahaye Dawidi. 4, raba ndamutanze ngo abe icyabona cyo gushingira intahe amahanga, ngo abe umukuru na segaba w'amahanga. 5, que tu feras servir, raba uzohamagara ihanga utazi, et que des nations qui ne te kandi n'iryari ritakuzi rizokwirukirako kubworaho Imana yawe no kubw'uwera w'Abisirayeli, kuko azoba agwaye icubahiro. Gushika hano iri jambo ry'igiciro ry'umwami, hariho kumbure ibindi biro byinshi cyane by'igiciro biri mu ino mirongo, ariko reka duhagurukire hamwe dusenge. Mana yizigirwa, turagushimira kandi kubwo uyu muhingamo, kubwo iyi saha mwami. Turagushimira yuko waduhezagiye mu buryo budasanzwe gushika muno mwanya, gushika kwino saha. Jewe na bene data n'abashiki banje mwami, ndagushimira kandi kubwo abo bose babatijwe, abo wahamagaye, abo wikwegeye ko nabawe mwami, kandi baronse izina ryawe biciye ku mubatizo, ubu nabawe mwami. Ubu rero turanezerwa cyane yuko ukiri ku gikorwa mwami, yuko ukigiriye akagongwe abantu, kandi yuko kibakwega mwami. We ntuhaze gusa no guhamagara, ntuhaze gusa no gutumira, ariko urikwegera ko ukavuga ngo nimuze murabanje mwami. Turagushimira kandi ko ukiri ku gikorwa. Mana yizigirwa, turaba turi hano, dukoraniye hano kuno muhingamo kugira ngo twumve ijambo ryawe ry'igiciro mwami. Ndagusabye kubwa mwene data umukomeze mu mwemu, mu bugingo no mu mubiri, kandi ukomeze umwe wese muri twebwe, kugira ngo twese tube turi ngaho n'umutima uguruye, kugira ngo twakire ibyo uvuga biciye muri mwene data. O Mana yizigirwa, tuguha icubahiro, amashimwe, guhimbazwa, gusengwa mu izina ry'igiciro rya Yesu. Haleluya, amen. Amen. Turicara. Je voudrais très brièvement lire nashaka mu ncamake gusoma ijambo, hanyuma ndaza kuvuga bimwe byavuzwe na Mudata Branham. Ndabasezeranije yuko uyu muhingamo simvuga ubutumwa, tukuve mu muhanuzi Malaki. Nashaka gusoma mu gice 3 dore ku murongo wa 16, Malaki 3:16. Nuko bubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho atega amatwi arumviriza, maze igitabo candikirwa imbere yiwe c'icibutso c'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Mu gifaransa ngo bakubaha izina ryiwe.
Alors ceux qui craignent le Seigneur ngo nuko abubaha uhoraho kandi bubaha izina ryiwe. Umurongo wa 17 aca abandanya akavuga ngo ati bazoba abanje, uku niko Uhoraho nyiringabo agize, babe abo niharije ubwanje ku munsi nzoshinga mu Gifaransa nzobisohoreza, kandi nzobagirira ikigongwe, ngo nzobafatana ubugwaneza nk'uko umuntu agirira ikigongwe umwana wiwe amukorera. Umurongo wa 18 aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi, ry'ukorera Imana n'utayikorera. Souvenez-vous de la loi de Moïse, là, Malachie chapitre 4. Muri Malaki igice cya 4 umurongo wa 4, Souvenez-vous de la loi. nimwibuke ibyagezwe by'umusabyi wanje Mose, amabwirizwa n'ibyashinzwe, ibyo namugereye i Horebu kuba ibyo kuganza Abisirayeli bose. Umve, nzobarungikira Eliya uwavugishwa nanje. Umurongo wa 5, uwo munsi uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika, wari we gisanganya azosanganya imitima y'abana yabase n'iy'abana, kugira ngo noye kuzoza ngatera isi umuvumo. Nous avons dufise entendu cette parole de Dieu, twumvise iri jambo ry'Imana inshuro nyinshi, kandi turabyizera n'imitima yacu yuko Imana yubashe ijambo ryayo, kandi twaronse ubutumwa bw'ubuhanuzi bwa nyuma kandi buherahejwe, le jour de grâce, kandi ko umunsi w'ubuntu uri kwegereza iherezo ryawo, kandi igihe umunsi w'umwami uzoshika uzoba uturira nk'itanure. Turabizi yuko ibyo bintu byose biri hafi cyane, kandi umwami ashaka kudutegura kugira ngo akore uguheraherezwa mu rukundo rw'Imana. Munyemerere kuri ibyo ngire ibyo nongera ko biva mu butumwa ngo ijwi ry'ugutaka ry'umubabaro, ubutumwa bwa Mwene Data Branham bwitwa ijwi ry'ugutaka mu kababaro. Urupapuro rwa 17 aravuga uko ngo dutegerezwa kugira urukundo imbere yuko tugira ukwizera. Niba dufise urukundo nyakuri, rero habiki ukwizera kwacu kuba gushizwe mu murongo wa mbere kubw'Imana. Urukundo nyakuri rw'Imana rwo gukunda ijambo ryayo no gukunda ubwoko bwayo bizotuma dutera imbere. Urukundo rwifatira ukwizera, ibisigaye nabyo bija ku ruhande. Urukundo rushobora gukora ibintu byose. Reka duhagarare hano akanya gato, hanyuma twiyumvire kuri Dawidi. Yabonye ko ubwoko bw'Abisirayeli bwari bufashwe nabi, kandi akabona bose mu byo bigwarishwa byabo byose bari abantu batinya uwabatuka akabamerera nabi. Dawidi yakunda Imana, Dawidi yakunda bene se, yakunda abashiki biwe, kubera yuko yari afise urukundo rw'Imana mu mutima wiwe. Ukwizera kwanyiganyize muri we, hanyuma aje imbere aravuga ngo wa Mufilisitiya we w'intakebwa, ufise ubuhe burenganzira bwo gucokora ingabo z'Imana yanje? Iherezo ryawe riraje. Mbega ibyo byari biki? Ukwizera kwari ko gukoreshwa n'urukundo.
Il n'a pas dit maintenant j'ai la ntiyavuze ngo ubu rero ngo mfise ikigwanishwa cyiza gikomeye cya sawuli ubu rero ngomba ndakwereke ibintu ushoboye. On l'a revêtu de l'armure. baramwambitse ibi bigwanishwa bya sawuli ariko ubwo nyine arabyikura La même manière qu'on la lui a, mu buryo nyine bari on l'a mis sur lui. babimushizeko. Il ne voulait pas qu'on parle de lui. ntiyashaka yuko bamuvuga cyangwa bavuga ibyo bigwanishwa ariko yashaka ko izina ry'Imana ryubakwa rigashimagizwa kandi La victoire soit intsinzi igatangwa ku bwoko bw'Imana ku bw'ubuntu. l'amour. Urukundo n'ukwizera birajana kandi biragendana. Ukwizera kurakora gukoreshejwe n'urukundo. Et je poursuis la lecture. Ndabandanya gusoma Dans Jean chapitre 14, muri Yohana 14 murongo wa 23 Yesu yaravuze si quelqu'un m'aime, aravuga ngo umuntu niyankunda gardera ma parole. azokwitondera ijambo ryiwe. Vous ne pouvez pas garder sa Nimushobora kwitondera ijambo ryiwe kiretse que vous ne croyez ce qu'il a dit. mwizera ibyo yavuze. Voyez-vous, Murabona, si vous aimez Dieu, nimwakunda Imana niba mukunda Imana vous gardez la aho parole. rero mwitondera ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo Je suis le Seigneur, ngo ndi umwami ton médecin. ndi umuganga ndi umuganga wawe. Kuvayo 16:26 15:26 mutegerezwa kubyizera. L'amour Urukundo manifeste la foi. rugaragaza ukwizera kandi urukundo rurengera byose. Iyo mvugo Également d'une grande nayo ifise icyo imaze gikomeye. Dushobora même pas nous maîtriser nous-mêmes. ubwacu ntidushobora no kwigenzura ngo twifate. Tout maîtriser. Rero turekeye no kugenzura ibintu byose, Répandu dans nos cœurs. ariko urukundo rw'Imana rusuye imitima yacu ku bwamwe mu yera. Alors, Aho rero nous sommes soumis à la domination divine. badushizwe mu kuganzwa n'Imana. Aho rero tunashobora kuba twakwiganza ubwacu tukigenzura kandi Imana iratuganza kandi ibintu byose bitegerezwa kutugamburukira. Il dit dans la suite, Kandi arabandanya akavuga rero muri ibyo akavuga ngo urukundo manifeste ou produit tout. rugaragajwe rukora byose. Umuntu En langue d'homme, avuze mu ndimi z'abantu no mu z'abamarayika et n'a pas l'amour, adafite urukundo il n'est rien. nta kintu na kimwe ari. Si quelqu'un cyangwa umuntu fois pour déplacer afise ukwizera akanyiganyiza imisozi adafise urukundo nta kintu na kimwe aba afise. Abikorino ba mbere 13 umurongo wa 1 n'uwa 2. Urukundo domine tout. ruganza byose kuko Imana ni rukundo. Imana ni Imana y'urukundo. Quand Jésus a dit, Igihe Yesu yavuga akavuga ngo unkunda azokwitondera ijambo ryanjye. Aho rero tuba tubizi yuko ni by'ukuri Dieu entend Imana izumva ijwi ry'ugutakamba ry'ubugingo bwacu. nous le savons tous. Turabizi twese Si un homme juste iyo umugororotsi dans de telles douleurs d'enfantement, agiye mu mibabaro yo kuramukwa, iyo ubugingo dans ce désespoir, bwinjijwe muri uko kwiheba, la prière aho rero isengesho rikora kandi rikomeje, puissante, la prière isengesho rihagije rizoba rikora kandi mais remarquez aussi rigaragazwe. la Bible Ariko mubone ko Bibiliya irabanika avuga muri Yakobo 5 ngo mwaturanire ibyaha ku bindi, ntihagire ikintu na kimwe mupfa hagati yanyu, musengeranire, mwature intege nke zanyu, hanyuma musengeranire. Mubikore mu rukundo rugaragaza ibyizigiro. Ndabaturira ibyo nakoze bibi, namwe mukanyaturira ibyo mwakoze bibi. Nkabakunda bihagije kugira ngo ndabasengere, namwe mukansengera. Uko rero aho niho tuzoshishikara bikomeje mu rukundo, mu isengesho, kugira ngo bibe bihagije gushikaho Imana izoshobora kwishura. Mbega iryo si ijambo ryiza bakundwa?
Nous passons en effet en revue les prédications qui ont dusubiramwo été prêchées. kuraba mu butumwa bwigishijwe inyuma yo kugururwa rw'imatanijwe ndwi. Nous ne les voulons plus les ignorer. Ntidushaka kubyikawusha kuko turabizi ndabyizera bishimitse yuko ukugururwa kw'imatanijwe A ndwi été une chose cyabaye ikintu cyari gikenewe cyane muri kahise k'inkuru y'agakiza, que tous ceux qui ku bijyanye n'inkuru y'agakiza, kandi abantu bose bafitemo umugabane écouteront bazumviriza que l'Esprit ibyo mwemu dit. abwira amashengero. En effet, il ne s'agit pas seulement de l'ouverture Rero des si sept eaux, ukugururwa gusa kw'imatanijwe de ndwi, tout ce ariko ibintu byose révélé. ibintu byose byahishuwe biciye kuri ibyo. Ici, Hano Frère Branham nous Frère présente Branham encore quelque chose hari ikindi kintu adushikiriza à propos ku bijyanye de Jacob. na Yakobo, Et il dit, akavuga Jacob, ngo Yakobo lorsqu'il eut le droit d'aînesse, igihe yagira uburenganzira bw'umwana w'imfura akiyumvira ko byose biri muri gahunda, c'est ainsi qu'il en a été des pentecôtistes. uko niko abapantekoti byagenze, Ils ont commencé à s'organiser. batanguye kwigira idini. Mais le groupe Ariko des unitaires, le groupe abanyabumwe des unitaires, initere n'abatrinitere, abanyabutatu n'abanyabumwe bose baguma bashwana baharira, hanyuma bagakwegera abantu hano na hariya. Ico ni kimenyamenya yuko ikimenyetso kibura. la haine, Ugwanko, ishari, imitongano byaba biganza hagati muri bo. voilà Ngibyo où nous en sommes. ngaho aho twashitse. On peut parler d'onction, Urashobora kuvuga ibyo gusigwa parler de tout. ukavuga byose, Mais là où ariko ahantu la méchanceté, haganjije ubwansi, ishari, imitongano, umucano, aho Imana sihiri, si Imana iganije ngaho, ahubwo ni iyindi mwemu ibiri ngaho ikora. là où se trouve l'esprit de Dieu, Ahantu hari mwemu w'Imana, aho niho hari kamere, hari ubuzima bwa Yesu Kristo, kandi aho niho hagaragazwa ibyo yavuze, kandi byinjira muri twebwe biciye mu rukundo rw'Imana. Amen. il est écrit ici Haranditswe hano kandi par la suite, akabandanya fait que ngo Jacob ait acheté le droit d'aînesse. kuba Yakobo yaraguze uburenganzira bw'umwana w'imfura. Plus haut, il s'agissait naturellement d'Ésaü. Hejuru yaho havugwa Yesayi, uwo yibaza yuko kuba ari umwana w'imfura byose bimaze gukoreka, ariko hano ngo Yakobo yaguze C'était la raison pour laquelle umugabane w'abantu w'umwana w'imfura, jusqu'à la mort. aho Esawu yaramwanse gushika ku iherezo. Mbega murazi kubona ko kugira aho ubwansi ntibwari bwaboneke, ariko inyuma y'uko Yakobo yaronse umugabane w'umwana w'imfura niho ibintu byatawe guhindukira. Bidasa na bashiki banje, nta kintu na kimwe dushobora kubikorako. Iyo nyimba Esawu yatumiriye neza kadushima Imana gusa, ariko ntidushaka kuba muri abo banka, ariko dushaka kuba muri abo bankwa. Jésus-Christ, notre Seigneur, Yesu Kristo aimait umwana tout le monde de tout son w'Imana yakunda abantu bose, incompris par la plupart. ariko nubwo biri uko yatawe n'abantu benshi. Bamwe bamwise Beelzebul, abandi bamwita ibi, abandi bamwita ibindi, ariko we yabandanije inzira yiwe. Ubu rero Une dernière citation. ibya nyuma, Quand vous priez igihe musenga, pour le signe, musengera umubatizo, musenga ikimenyetso, umubatizo wamwe mu yera, ntimuvuge ngo rero je vais essayer ngo ngerageze le Seigneur. ngo nimba umwami, Je suis fatigué. ariko ndarushe. Oh, alors, restez simplement alors assis. Guma rero wicariye, guma wicariye aho uri, ntunagerageze gusenga. Si vous voulez venir, Nimba mushaka kuza gusenga, ne dites pas, ntimuvuge ngo je vais dans la ligne de prière, ngo ngiye mu murongo wo gusengerwamwo, me oindre d'huile, baraza kunsiga amavuta, et je verrai ensuite. hanyuma ndaza kuraba nimba ibyo bintu bishobora kumfasha. Si c'est ainsi que vous pensez, Nimba ari ukubiri ko muriyumvira, guma gusa mwicariye, guma mwicaye aho muri. à moins que toute l'assemblée Kiretse
où ikoraniro ryose toute l'Église kiretse ishengero arrive à un état où c'est une question de vie ou de ryogera kiretse rigeze aho ari ikibazo cyo kubaho canke gupfa n'arrive hagati y'ukubaho no gupfa rigashika ahantu vous deviez recevoir maintenant la mutegerezwa chose, sinon ubwo vous kuronka mourrez. ico kintu canke naho murapfa naho gusa Que Dieu commencera à agir. n'Imana itangurira gukora ijwi ryo gutakamba rirakenewe kugira ngo Imana ishike. Bene data na bashiki banje twaronse ibintu byinshi twabayemwo biciye ku Mana. Abantu benshi barabohowe barakira bakira indwara barakizwa. Ibihumbi byinshi by'abantu hano ku isi byarashitse kumenya ukuri. Mais maintenant, Ariko ubu à la fin, ku iherezo cela doit être rendu semblable au commencement. ivyo Et nous devons bitegerezwa guseshwa n'ibiri ku ntango. Dutegerezwa kuza imbere y'Imana dufise iryo jwi ryo gutakamba tugasenga tugasaba tuti Mwami Tends ton bras, urambure ikiganza cawe, rends témoignage shingira intahe et fais des miracles. kandi ukora ibimenyetso n'ibitangaza se produire. Et bibe revêt-toi dans ta grande kandi puissance weshure mu bushobozi et ta foi. bwawe mu bwiza bwawe. Mfise ukwizera, mfise icizigire yuko Imana izobikora ku bwo buntu. Après que nous Inyuma yuko n'aurons pas simplement prié, tuzoba twasenze gusa ariko nos prières tukadugana amasengesho yacu nk'ijwi ryo gutakamba ku Mana yacu kandi inyinshi zoza. Je pense que les réunions qui sont derrière nous Ndiyumvire yuko amakoraniro ari inyuma yacu nous ont déjà donné un avant-goût. yaraduhonjeje y'ivy'Imana yaduteguriye. Et après avoir goûté Kandi la bonté inyuma yuko du Seigneur, twahonjeje kugira neza k'Umwami, nous ne devons pas nous contenter seulement d'avoir ntiduhagije gusa yuko twahaze gusa no kuba twarahonjeje, ariko dushaka kunywa ko bikwiye byose by'Umwami wacu. Kuko amen, kuko twarahonjeje kandi twabonye ko Umwami ni mwiza kandi yuko ashobora gukora ibihambaye bikomeye. Ubu turashaka kumushimira n'imitima yacu yose, duhe icubahiro, twubahe izina ryiwe. Ku bw'ibyo turahaguruka ubwo. Turagushimira irindi rimwe twese hamwe kubwo iminsi imaze kurengana kandi no kubw'ijambo ryawe iryo waduhaye. Mwami, imitima yacu itazira izina ryawe ryera kandi turaguhimbaza Mwami w'ijuru n'isi. Haleluya. Turanezerwa cyane Mwami yuko watuvugishije. Icubahiro kibe ic'izina ryawe. Oh Mana, waduhishuriye ijambo ryawe Mwami, ubutumwa bwa kino gihe, ugushimirwa bihabwe, ugusengwa ku izina ryawe ry'igitangaza. Mwami, ntidushaka kwibagira ibyo wadukoreye. Icubahiro kibe ic'izina ryawe ry'igitangaza. Haleluya. Oh Mana yizigirwa, turagusaba kugira ngo uduhe umugisha wawe mu gihe tugiye gutandukana. Mwami, ubane natwe. Oh Mana, kandi uhezagire. Oh haleluya. Amen. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Oh Mwami, umwagazi w'Imana ahabwe icubahiro. Amen.